bagwizatunga b'abarundi benshi barishwe kandi bari mu mugambwe CNDD barawuterereye ndetse benshi barawufashe ukiri mu ishamba ndetse n'igihe ugeze ku butegetsi bari abantu batanga intererano zikomakomeye zigaragara mu mugambwe CNDD ariko abo bantu bagwizatunga bakaba barishwe niyumvira yuko bigoye cyane ko CNDD FDD ishobora guhindura politike na cyane buryo ushinze za groupe mafia ukazishinga wowe nyene uri umutegetsi zimwe zikagukorera canke zigakorera ibindi bihangange muba muri kumwe mukorana mu gihugu uca usanga rero hariho abadashobora kuguma bakuyoboka kuko nabo nyene uko uriba wironderera inyungu nabo nyene rega baravyifuza bakagomba kubishikako nico gituma kenshi rero usanga iyo ushinze izo groupe za mafia ziba zica haragera igihe zikigenga canke urebye nabi nubwo waba uri president canke chef d'état major canke ukaba ministre wa défense canke ukaba ujejwe interieur zirashobora kukurusha imbaraga ahubwo ugasanga ziraguhindukire ziragutegeka wewe nyene nimvira ko ari byo byagiye bishikira indongozi nyinshi zo muri CNDD FDD kuko zagiye zishingira izo groupe za mafia rero usanga nk'izo myenda y'igipolisi ibyo bigwanisho yabikoresha za mafia abantu akoresha we ariko ku nyungu ziwe kugira yironkera ubutunzi canke nimba hageze ibyo bapfa hagati yabo zibe zoshobora kumukingira ico gituma rero wasanze izo confirmation nizo urumva zirahari muri CNDD ugasanga yaba nk'umukuru wa Sena canke umukuru w'inama nshingamateka canke umukuru w'igipolisi canke umukuru ari chef d'état major ugasanga barafite de groupe bonyene bishingiye abakontorora ariko niyumvira ko hagera igihe zikarusha imbaraga leta inkabigerega byashitse muri Kongo usanga hari imigwi yagira irashigwaho nyene n'abantu bo muri Kongo bategetse bo muri Kongo ariko ugasanga harageze igigarushiya imbaraga igisirikare ca Kongo burya erega FDLR harageze igihe yarusha imbaraga igisirikare ca Kongo ugaca usanga rero nico gituma bakontorora ibice bininiya muri Kongo kuko urumva bari baratunze bari baraguze intwaro bari barakoranye bagakorana za mafia n'abategetsi bo muri leta kuko izabarusha imbaraga igisirikare niriya yindi migwi zira umva za mayimayi n'iyindi migwi urumva ko hari migwi irenga hafi 100 baba bafite ababakonu ugasanga bararusha imbaraga inzego za leta ibyo rero buriya no mu Burundi birahari ugaca usanga rero nka president biramugora gufata nk'ingingo kuko usanga hari uwundi mutegetsi yamaze kubaka imbaraga ashobora kugira ati niwankura niwagira uko turahangana rero ico nagomba kuvuga nuko leta igombye guhindura programme bishigwa mu mirongo migari bigatangazwa yenda ibijanye n'umutekano uko leta igiye kuvyifatamwo bigatangazwa muri za programme muri za agenda ya gouvernement yaba ibijanye nagira ngaruke ku biriko birabera muri East Congo na cane ibijanye n'irya proposition ya Doha narababwiye yuko buriya leta ya Congo ntirigera igira umutima wuguruye wo gukemura ibibazo biri muri East Congo ahubwo iracafite icizigizigi ko bishoboka yuko ishobora kwigarurira East Congo biciye mu biganiro canke biciye no mu muheto ntibaracika intege uravye ibyo bavuga n'ibyo bakora bitajana ni ibintu rero byerekana yuko bishoboka yuko
leta ya Kongo itarava kwizima ngo yumve yuko AFC M23 ari partenaire bakwiye kwicarana bakaganira uburyo bwo kubaka ubusha kandi politike ya Kongo. Nico gituma rero ubona bavuga ibi nimba umwe mu mutegetsi wo muri Kongo avuze ibi ukazibona nk'umusirikare arahagurutse avuze ibindi binyuranye n'ivyo biba byari vyitezwe. Cyo gituma rero mbona yuko leta ya Kongo ahubwo mbona umenga iri mu bintu vy'inkinamico. Ibintu vy'inkinamico rero niyumvira yuko bishobora gusamaza M23 canke ugaca usanga M23 iriko yumvira yuko hari ibintu vy'inyungu ishobora gushikira vuba biyoroheye biciye mu biganiro. Ariko niyumvira yuko amateka y'ivyabaye y'ibiganiro na leta ya Tshisekedi uhereye ku biganiro yagiraniye na Kabila, uhereye ku biganiro agiranira n'abandi banyapolitike, ariko ugasanga nta kintu na kimwe gishobora kuja mu ngiro. Sinzi ivyizigizigi AFC M23 ifite yo kwirirwa yiruka iyo za Doha, kuko mbona yuko kuko nababwiye partenaire AFC M23 yagomba kuganira nawe ariyo guverinoma ya Kongo atari partenaire fiable bashobora kuganira ngo bagere kuri gahunda zifadika zishobora gushirwa mu ngiro. Rero niyumvira yuko AFC M23 itosamazwa n'ivya Doha, ahubwo ikwiye kubandanya gahunda yayo yo kugira ngo mu bice bya East Congo hagarukanwe umutekano, mu gihe imaze kwerekana yuko ibishoboye. Sinzi ico irondera ku mikoranire ya leta ya Kongo kugira ngo amahoro agaruke muri East Congo, ahubwo nkuko nakomeje ndabivuga AFC M23 ikwiye gukomeza yiyambaza u Rwanda, ikwiye gukomeza yiyambaza Uganda kugira ngo bakorane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko yaba Uganda bifitemwe inyungu kuko East Congo ibangamiye umutekano wa Uganda, kuko ibitse indiri y'abateroriste bama binjira muri Uganda gusasika inganda muri vya bitero vy'iterabwoba. Kandi n'u Rwanda nago rufite inyungu mu kurandura FDLR n'iriya yindi migwi ibangamiye ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero niyumvira yuko burya ubandwa ni wabanda urugi. U Rwanda rufite inyungu kugira ngo rubone umutekano uhagije mu gukorana vyeruye na AFC M23 mu gukora igikorwa cyo kurandura iyo migwi iteza umutekano muke muri za Kivu. Kuko ibi bintu by'abanyamerika, ibintu by'abanyaburaya, bya Katare, by'ababirigi, bobo erega bafite inyungu bakurikirana, bafite inyungu batagomba gutakaza. Kandi buriya ibi bihugu by'ibihangange ntibyifuza kuganira na leta canke imigwi ifite imbaraga, biba byifuza kuganira n'abantu badashoboye nk'abariya ba Tshisekedi, nk'abariya ba Ndayishimiye, bashobora gusakrifya les intérêts z'igihugu bagashira imbere utunyungu bo bashira mu mifuko. Ugaca usanga rero ibijanye no kubabara abanyagihugu ivyo ntavyo bababaye.
cyo gituma rero buriya u Rwanda, AFC M23, Uganda nibo bafite inyungu erega mu byo kugarura amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko izo guverinema zibangamiwe n'imigwi iri muri East Congo. N'u Burundi nabwo buriya cari kibazo, Uburundi bwagomba kuja mu njana imwe n'u Rwanda na Uganda, ariko mu buryo bwo kutamenya, bwo kudatahura inyungu abarundi bagomba kubona mu gihe East Congo yaba itekanye, kandi East Congo ikaba ikingiwe n'umugwi ukomeye mu vya gisirikare ushobora kugarukana amahoro, kuko Uburundi burazi neza yuko za mayimayi zigenzura kiriya gice ca Sud Kivu. Iriya migwi ya za mayimayi itashoboye kuba yobuza imigwi yatera Uburundi, arizo ziriya za FNL, za Nzabampema, ndetse n'ivyavugwa vya Red Tabara. Barazi yuko ziriya za mayimayi bagiye gufatikanya nazo, ziriya za FDLR bagiye gufatikanya nazo, zitashoboye kuzana umutekano ngo imbibe z'Uburundi zigira amahoro muri kiriya gice Uburundi buhana imbibe na Congo. Sinzi rero inyungu Uburundi bubona mu gufatikanya n'iriya migwi ya FDLR, ya mayimayi, ahubwo iriya migwi ikwegera ibibazo Burundi. Urabona nk'iriya mugwi wa FLN wateye mu Rwanda uturutse mu buraruko bw'Uburundi, unyuze mu kibira ariyo Nyungwe yo mu Rwanda. Murazi yuko byazanye agatotsi, ahubwo nyene iyo migwi iguma ikebeba ku mbibe z'Uburundi, izanira agatotsi mu mibanire y'Uburundi n'u Rwanda na Congo. Rero Uburundi je mbona ko bwahisemwo nabi mu kwiheka inyuma y'imigwi idashoboye, y'imigwi itizewe, y'imigwi idashobora kugira ico imaze, ata ntumbero ifite ya politike itomoye yo kugarukana amahoro n'umutekano. Ahubwo Burundi bwihetse inyuma y'imigwi iteza imvururu, imigwi ico ikora gusa ari ugukorana na za mafia z'abantu baza kurondera ubutare, canke ibihugu biza kurondera ubutare muri kiriya gihugu ca Congo. Rero mbona Burundi bugiye kuzogira ibibazo kubera guhitamwo nabi, kwiheka inyuma y'imigwi y'imburakimazi, y'imigwi idafite gahunda politike itomoye mu bijanye no kugarukana amahoro mu karere. Ahubwo Burundi bwari kwiheka inyuma canke bugafatanya n'u Rwanda na Uganda, kuko n'ivyo bihugu bigomba kugigwa kw'ingaruka mbi z'ibibera muri East Congo. Ariko rero Burundi ko bwahisemwo ahubwo gufatanya n'iyo migwi iteye imvururu, ibangamiye umutekano w'ibindi bihugu, niyumvira ahubwo ko Uburundi buzohabwa bushigwa mu gatebo kamwe na za FDLR na za mayimayi n'iriya yindi migwi yose ihungabanya umutekano mu bihugu nk'u Rwanda na Uganda. Rero niyumvira yuko abarundi bakwiye kuva mu muzimagiza, Ndayishimiye akwiye kuva mu muzimagiza, amazi atararenga inkombe, kuko ashobora gushirwa mu gatebo kamwe n'iriya migwi ikorera muri East Congo, ashobora gushirwa mu gatebo kamwe na leta ya Tshisekedi. Hanyuma rero ugaca usanga rero Uburundi ingaruka z'intambara zibereye muri Congo zihuse kugira impact ikomeye kandi mbi ku Burundi. Rega leta ya Kinshasa, urabona Kinshasa iri kure, iri kure cyane.
y'ibibera muri East Congo, ndetse burya ni naco gituma itavyitaho cane kuko biyumvira yuko vyogorana nuko bishobora gushika vuba ikinshasa. Ariko Uburundi bwigize igikoresho, nibwo buri hafi, ndetse izo mbaraga zose ziriko ziragwanya iriya migwi iri muri East Congo. Burundi rero ahubwo ndabona yuko niyumvira nimba agatiro barimwo bakwiye kukavamwo, nayo ubundi ni batakavamwo, niyumvira yuko aribo bari hafi imbaraga za AFC M23 n'u Rwanda na Uganda zishobora kubakorera ko kurusha uko, ndetse bo kwihuta kuja Kinshasa, ahubwo bazobanza kwikura ko Uburundi. Nivyo nagomba kuvuga nsa n'ukebura Uburundi cane, ariko nkebura n'ivyo bihugu vy'u Rwanda na Uganda na AFC M23 ko bidakwiye guta umwanya ngo biriko biraganira na leta ya Tshisekedi, kuko imaze kugaragaza ko ata mutima ifite wo kugira ngo irifuza ko intwaro nziza, amahoro n'umutekano na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe, irashe, ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mberukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka inguvu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bariko barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise
abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika bakabakubita bakabagirira nabi bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu banini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari babishizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Derek yagiye kwitabaza wa Colombia, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaires nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika. Nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica barabamara kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare ca Uganda, ca Kenya, c'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona yuko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa arejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnels, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba AFC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkorabaratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko
biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi yuko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, nishobora gukorana n'umunyantege nke n'abantu bari korompi n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe coalition ya Amerika niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma yo muri Afrika ari korompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera. Kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka security ku nyungu za investissement z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nababwiye rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba security kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi ikizewe. Nicyo gituma rero burya abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro, kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurondera amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cyagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma
basubira inyuma bahita bakurikiza amasase nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamwo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iriko iragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira.